bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno musi tugenekezo rya 30 kwezi n'ukwindwi uno mwaka turimo 2025 ngenda mutse cyane abantu bose badukurikirana by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, muri Congo, Afrique du Sud, Zambia, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi muri Afrika muri rusange tutibagiye abari mu migabane igiye itandukanye ndavuga Europe, Asia ndetse na Amerika mu mpande zine zose z'isi wumve yuko tubaramukiye cyane ndetse tunabaye n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno musi. No musi nko mubibona muri studio ntabwo ndi kumwe n'umusesanguzi, ndaje tuyaga kantu gato hama duhite tubaha ikiganiro ciramvuye mu iki kiganiro nyene ntimumve yuko ari ikindi kiganiro tuza gukora. Ntituje ku mirongo y'urugamba, abenshi baratubwiye akenshi doze turavuga nibiriko birabera gaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Niyo mpamvu twanabonye feedback canke reaction abarundi benshi bagize ku munsi wejo inyuma yaho tubashikirije ikiganiro kijanye n'ikena ry'ibitoro ndetse n'amadovize mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Akenshi twarayaze vyinshi twarayazemo icokokwa kugira ngo bishobore kugabanuka irikena ry'ibura ry'igitoro ndetse tunayaga nico bivako muri rusange, aho twari twazanye n'umuhinga asanzwe azi gusesangura ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu canke azi guca ijya nino ukungena amafaranga y'igihugu akoreshwa ingena ava haca n'ibindi vyinshi twari twamuzanye mu kiganiro cejo. Ndazi yuko abenshi twabanye bashoboye kumumva ivyo yashoboye guterera mwa kino kiganiro. Rero mu nkundire bike kiganiro cejo ni kiganiro novuga yuko abantu benshi bakiravye batagiye uko nyene bagize ico basiga muri commentaire pe umwe wese aravuga uko avyumva ndetse abenshi baravuze ati burya ibi bintu muvuze nivyo pe nuko abarundi benshi batoronka ababibasobanurira canke babibabwiza ukuri. Ubundi bwo nta murundi yarakwiye gushavuzwa cyane cyangwa gutagashavu ku muntu cyangwa leta ngo niwe ariko arabura ibitoro y'uburani n'ibindi vyinshi. Twarumvise yuko biva mu nzira nyinshi, ibura ry'igitoro bica mu nzira nyinshi. Niyo mpamvu rero twabateguriye iki kiganiro kugira ngo abenshi bashobore kumviramwo vyinshi. Rero mu nkundi ya kiya kiganiro twakoze ku masaha y'umugoroba tugihuze n'amajambo son excellence president general major Evariste Ndayishimiye canke Neva yashikirije mu gihe bariko baraganira n'aba diaspora. Benshi mwaragikurikiranye, gusa hariho n'abandi batagikurikiranye badusavye yuko twokibacishiriza mu kiganiro cacu. Niyo mpamvu rero uno munsi nari ndakibazaniye kugira ngo mugikurikirane hama muce mu comparinga canke mu compare kya kiganiro cejo n'ivyo son excellence yavuze. Ndazi yuko muza gushobora kuhungukira vyinshi ndetse ivyo tutageze mu kiganiro son excellence yarashoboye kubivuga mu buryo bwimbitse. Wewe ukuntu abivuga murabizi, atanga n'uburorero. Rero reka ndabasabe mwebwe bose mudukurikirana manzo making sure ko wakoze subscribe hama tubandanye tubabeshi, tubandanye tuja muri commentaire dutanga ivyiyumviro vyacu umwe wese ukavyumva. Nuko rero ndabasabe mucishe tugira tubacishizemwo ivyavuzwe mu kiganiro cyose president General Major Evariste Ndayishimiye yashoboye kuyaga n'aba diaspora. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu? Hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo? Biroroshe cyane. Tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Iyo ndiko ndaraba inyifato ya twebwe twari kubimboneza, twebwe ncabwenge, nkaraba inyifato tugira, nasanze ifise aho yamuka. Irafise aho yamuka. Kuko muze murabe no mu ngorane Uburundi bwaciyemwo
muzosanga byose byatangurira mu bize mu ncabwenge, niho bitangurira. Kubera iki? Kubera hariho umugera wateye igihugu. Uwo mugera mu kuza wafashe ryatunga rusange bya bindi by'igihugu cyose, batangura kubishyira mu minwe y'abantu bakeya. Muravye Uburundi yo buva kera, umwami murazi yuko yari Sebarundi, yari umuvyeyi atunganya ivy'umuryango wose, kandi n'umwana umwe araye ubusa umuvyeyi arababara. Nivyo vyari bihari. Umwami akagira abaganwa, akagushikaho, akagira n'ivyariho, kumanuka gushika ku muryango kuri serugo. Murumva ko cari igihugu itunganije kugira ngo indongozi zitunganye vy'igihugu ku neza y'abarundi bose. Mugabo hamaze kuza bakavantara, icambere bafashe vya bindi vy'igihugu cyose babigira gwabo, bica biba ivy'indongozi. Uretse gukoresha abarundi mukazo batabahemba, murazi ko bavuga bati ntunarye utuntu twiza, zana amagi, zana amasoro, we ntuze kurya amavuta y'inka, ntuze kunywa amata, nturya amagi. Kandi iyo ngwara rero ndabwire nuno musi hariho abarundi bagitinya kugira igi. Inkoko azi yuko ari yo gushora ku bakire, ayanka kugira igi. Ivyamwa abijana ngo nivy'abakire. Kubera iki? Ni ibintu vyinjiye mu muzirikanyi w'abarundi. Ivyo bibaye nimwiyumvire kuva mu 1993 gushika mu 1962. Mwumve imyaka haciye, hapfuye amagenerasiyo angahe? Mwiyumvire umurundi yarageze mu bigero, sindaba wa wundi yarafise imyaka 30, je mfate umurundi yarafise imyaka 18. Mwumve uwavutse bukeye, uwavutse haheze imyaka 5, mwiyumvire ayo magenerasiyo yose yapfuye umuzirikanyi, kuko ugize uravuga cari kimoko ntiwavuga. Hariho iyo ndiko ndabisigura neza, mpora nerekana igicapo. Mu bisanzwe igihugu kimeze neza, gitunganije mu nyabutatu, aho bavuga bati abene igihugu nibo mushinge, nibo nkingi shingiro y'ubutegetsi bwose bw'igihugu, nibo baba ari nkingi ikomeye. Mugabo babihindukije hoho, abarongozi nibo baciye baba ishingiro ry'igihugu, no kuvuga bari hejuru nibo shingiro. Guhindukiza rero ugarukane bimwe vyari bihari. Ingorane niziye, abagira ingorane ni bamwe bari hejuru bankagukoroka. Musonye neza amasezerano yarusha, baragerageje kurondera imvo n'imvano z'indyane mu Burundi, baca bavuga ngo n'abanyepolitike, ngo classe politique, ngo yabashaka kwimentena ku butegetsi kuguma hariya hejuru n'abandi bashaka gushikayo. Nibaza ko arujya murimwe numwe nyarucare. Nukuvuga yuko harabaye umuzirikanyi wahindutse, conscience irahinduka ku buryo wumva ko wize utegerezwa gusongarara hariya hejuru. Uburiyo nawe ibibanza biraharuye mu gihugu, biraharuye ivyo vyicaro, abize ni benshi ntibashaka kwikwigwako. Uwo yamaze gushikaho rero abona ko yo bakorotse. Kubera iki? Nta ngazi ihari, ntiyibuka ko ari umwene gihugu. Ni ibintu nagendagendereza buke buke, muze murabe abize bashaka kwicara ukwaba iminsi yose, bavuga ngo abene gihugu ni bariya, abize sa bene gihugu. Haciye haba inyenga hagati y'abatware n'abatwagwa, kuko uguma wiyotsa ko hari ikintu watwaye umwene gihugu, ntiwagiye kumukorera, uguma wiyotsa. Umwene gihugu nawe mwama mufitaniye ideni. Niho rero uzosanga abari mu vyicaro vya leta baca ku ruhande, abene gihugu bakaja ku rundi. Nico gituma kubera bya kimoko atawavuga,
uzi yuko ushitse hejuru no mu Burundi muze mu vyumve avuga ngo niwe yica agakiza, arica agakiza. Murumva nk'ico kintu umuntu abaye umurongozi agacavuga ngo niwe yica agakiza, arazi neza ko bose bavyemera ko ariwe yica agakiza, agaca ashaka guhonyanga bimwe vy'abene gihugu. Rero nta soni agira yo kuvyonona no kubitwara. Ingorane ntiyibuka ko ariko akorera babandi kubera wamuzirikanye wapfa. Rero iyo twicaye ngaha kabara akaryo ko gutahura, tukaza tuvuga tuti none ko bimeze uko duhinduke. Rero guhindura rero ya triangle yari ifise base aho ukayimanukana hasi, iyo ndayicapuye niho mpora nca ndayibona neza. Muca musanga amatama ari hirya no hino, uyasanga mubo hasi nabo hejuru. Nico gituma ikibazo dufise guhindura Burundi no kubanza guhindura umuzirikanyi watwibwe twize. Tudahinduye umuzirikanyi ntaco twoshikako. Niko rugamba rero turimo. Ibi muvuga hari abarundi bamaze gutahura, muzobona hari indongozi koko zikora zikabona ko ziriko zikorera abene gihugu n'abandi nuno munsi batari bitahura. Aryama neza azi ko abantu bafise ikibazo, akemera neza ko abene gihugu bashonjewe n'abahaze nta ngorane, n'uwundi nawe avuga ati ndafise ikibazo bimeze uko. Rero twebwe intumbero dushaka ko twese tumenya yuko turabene gihugu ubwa mbere. Twese turaza kubimenya, warize utize uri umwene gihugu, ni wewe shingiro ry'ibikorwa byose biri mu gihugu. Hanyuma rero muri abo bene gihugu havamwe indongozi, kuko ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa, ntidushaka kuba impehesa. Muri twebwe abene gihugu haravamwo abarongora abandi. Abo rero barongora abandi nuko amafise umuzirikanye ko bari hahandi, bagomba bafatanye nabo hasi. Gutyo niyo uhejeje ikiringo uca witahira wimanukira hahandi wanyu. Mugabo aramaze kuvuga ngo urapfuye mu bene gihugu, ikiringo giheze ntushaka kugenda ujahe, urahafise ko wabikuye ko usubira kubicara bwo gute. Rero muravye neza uza gusanga ari twe ndategera. Iyo tuba tubitegera tuba twaramaze gutera imbere, kuko mutahe turawufise, tuba twaramaze gutera imbere cyane. Akara akagerero ho kwigisha kugira ngo dukure ko bamwe bo hirya baze baje mu bene gihugu, twese tuje. Murumva ko ari revolution. Icyo twakubwira ko abize batigera bagira revolution, ntibahindura, ntibemera guhindura ibintu, bihovye kandi rero bariko barategeka babihombeje. Mwebwe muri mu bihugu birimo demokrasi, mubona washaka ibihugu birimo amoko menshi, muga mukabona barabanye. Mwebwe rero nimwe mwari mukwiye guca muza mutubwira muti bashe twebwe turi ubwoko, ni twebwe turyana n'abafise ubwoko bwinshi bataryana, kuko mwe mwabibonye mubabamwo. Mvuze ngo twe dufise ubwoko bumwe, nk'ubu ntihabuze ubunyene kubera wa muzirikanye wahomba uciye avuga ngo twe turi ubwoko bumwe buke. Irega byatwishe ivyo birimwo kugira ngo bagukuremwo umurundi, gushikaho ubona umuhutu n'umututsi n'umutwa aho kubona umurundi. Ugaca ubona yuko uri umuhutu, umututsi ari umunyamahanga ataco mupfana, umututsi akabona ko umuhutu ataco bapfana, umututsi akabona ko umutwa ataco bapfana, umenga n'abanyamahanga bahuriye mu gihugu citwa Burundi. None mwagomba tucurake gute turi abanyamahanga twahuriye muri iki gihugu cy'u Burundi? Nyakwigenda Emile Mworoha niwe twigeze kwicarana, ndamubaza ico kibazo. Ndamubajije iyo abahutu bavuye n'iyo abatutsi bavuye n'iyo abatwa bavuye. Murazi ko barazi kubitekinika bakabivuga neza. Nca ndamubaza nti none ngaha tuba muri aka karere turi kumwe n'ibihugu biri mu bwoko bwinshi. Nije naragenze, ugiye Tanzania hariho intara y'ubuha ibamwe abaha bavuga igiha, abaha bavuga igiha. Abahangaza hariya muri ya ntara ya bugufi bavuga ngo bayatse Burundi, bugira imwe abahangaza bavuga igihangaza s'abarundi. Hanya abantu bazo barivugisha ngo n'intara yacu, genda murabe n'umwasanga mu Burundi numwe ndabemera. Hariya abahangaza hajya muri bugufi, genda tuje ngahi Kongo
ababembe bavuga ikibembe bifite n'intara yabo, abafurero bavuga igifurero bifite n'intara yabo. Igitwengeje rero hariho ubwoko bw'abarundi ngaho hakurya, n'abarundi bafise umwami, ubu bageze ku mwami umenga Kinyoni wa gatatu, bafise intara y'abarundi bavuga ikirundi. Kandi je narahamagaye umwami w'abarundi ngaho ndamubaza, wewe uri umurundi? Ngo yego. None ko irya ntara batayitiye Burundi? Ngo ya, twebwe twifitiye ubwoko bw'abarundi, tubana n'abafurera, bo bafise intara, abafurero bifitiye intara yabo n'abarundi bafise intara yabo. Hanyuma ndamubaza, none wewe wawe murimwe abahutu n'abatutsi n'abatwateka? Twe tuzi ko turi abarundi gusa. Ngaha mu Burundi rero uwo mutama namubajije nti mbwira rero, hari ururimi rw'igitutsi ruhari? Oya. Hari ururimi rw'igihutu ruhari? Oya. Hari ururimi rw'igitwa ruhari? Oya. None ko ubwo rurimi rutahari, tukaba twumvise ko abafurero bavuga igifurero, abaha bavuga igiha, ururimi nukuvuga nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga, nta bwoko butagira ururimi. Mbwira rero, ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'ubwoko buhe? Mbwira. Azi ko ari mu history, ko namufatiye ku byo yanditse be na Jean Pierre Keretse, ibyo twiga mu ishuri, ko bavuga ngo abahutu bavuye muri region de Lac Tchad. Ni hariya muri Tchad womenya hari ururimi rusa n'ikirundi? Oya. Ngo abatutsi bavuye muri region de Nile, ni hariya kuri Nile, hariya muri Egypte hari ururimi rusa n'ikirundi? Atoya. Ngo abatwa bavuye muri forêt équatoriale hariyo ururimi rusa n'ikirundi? Oya. Yemwe jewe muri Gabo ndamaze kuja ico zitari cyo sinduva ururimi rusa n'ikirundi. None ikirundi kivugwa n'ubwoko buhe? Ubwoko bw'abarundi? Ubwoko bw'abarundi? None abarundi barihe? Barihe? Taravuga rero twumvikane. Ubu rero abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo twicare twirege, twebwe twaragiye inama turica ubwoko bw'abarundi, duhejeje kubwica duca tubiba ururimi rwabo, duca turatugwa iwacu. Ngo rero tuje inama twicare twirege, twirege ko twamaze ubwoko bw'abarundi, turabumara turabuherengeteza, hanyuma duca tubiba ururimi rwabo. Murumva icyaha twakoze? Mbwira icyo gihugu ingene wokizura, aho gupfa gushika hupfa ukica n'ubwoko bwawe, ukabwica neza ukabumara. Hari genocide ruti? Twagize genocide contre abarundi, ubwoko bw'abarundi twarabumaze. Tubuzure rero, tubuzure, umwe wese yumve ko ari umurundi. Jewe ndabashimira cyane mwebwe abarundi muba hanze, ndabashimira kurusha n'abarundi bari ngaha. Kubera iki? Mwebwe mwavuye mu Burundi, abenshi ntiduhenda, n'abenshi bagiye bahunze. Uburundi babuzunutswe kitakiri igihugu, ubona ko wopfuma wibera mu kindi gihugu atari Uburundi. Uwundi nawe nyene naho n'uwagiye agiye kwiga yace yita impunzi, ati mu Burundi ni mu muriro udahera bariko barampiga. Igihugu uracemeza neza ko cica abantu kugira uronke ingene wigumira mu mahanga. Nuvuga igihugu wakizunutswe. Hanyuma umunsi umwe nza mbona mwese abarundi muciye muvuga ngo kuva ubu ndataye ya stati y'impunzi, ubu ndi umurundi wo muri diaspora. Ni ikintu gikomeye, hajya mwagize effort ikomeye kurusha uri ngaha, kuko mwari mu bihugu bimeze neza, biri mu mahoro, murya mukaryama. Igihugu cyanyu ari igihugu turiko turazura, tugikura mu kuzimu, mugabo muracemanga, muracemera, nimwihamashe. Ikintu kinini je ncavuga nti ariko mundushije kwe, none yego nanje mugabo
je navuze nti jewe emwe nta handi mfise nta bundi Burundi mfise nguma hapfire niho navukiye niho nzopfira je niko navuze je nico tuba nikundira Burundi kandi rero mengana je hariho barabundogeye ko goje niyo ngiye hanze ngahirahira kamara imisi ibiri emwe ncankumbura Burundi nico kandi ndamaze kubona n'abanyamahanga binje mu Burundi hageze ko ataha biramugora kwa maduka jewe ndamaze kubwirwa n'abanyamahanga hari ikintu kimwe aya mahoro aya dufise mu Burundi je nasanze dufise amahoro arenze ko kurusha ayarusha ibihugu vyari byifitiye amahoro bimaze imyaka irenga 100 turabirusha amahoro kubera iki umaze kuva umunyamahanga kubajeje ngo mbwira ibanga ry'u Burundi mu bijanye n'amahoro n'umutekano nikubajeje kubera iki ngo nico gihugu ca mbere hari igisagara umunyamahanga atembera muri quartier zose atana hamwe yinona ataco yinona ati jewe saa 2 y'ijoro ndaza kurya kabenzi mu Kinama ari umunyamahanga ati kubona rero jesho saa 2 y'ijoro saa 3 y'ijoro kuko yanyandikiye message ari mu Kinama ico gihe asaba ubonano hanyuma ati mbwira ibanga ryanye ni ibihugu bike kwisi umunyamahanga yiyerereza mu makaritiye yose atana hamwe ntiyagira aho bari mite kandi byari bifise amahoro twebwe turi mu ngorane mugatugiza amahoro natwe twagize tuyagize ni ikintu gikomeye cyane kubera ikintu dufise amahoro no kubera abarundi twaramaze kuja muri bwa bwoko bw'abarundi ruca turavukana twese tumaze kuvukana ubu wewe ndagucungerera amahoro nawe urancungerera nuvuga ntiwemera ko ahuri hagira ingorane tukaba turi abantu Uburundi n'abantu bazi kwakira n'abanyamahanga barabakunda ni igihugu cy'uburuhukiro iyi gihugu rero nitwe twari twaracanjanjwe ko ubu ni igihugu cyiza cyane aya mahoro dufise arenze ko nico gituma ubu dufatiye kuri ayo mahoro mubona ingene igihugu kiriko kirubakwa twese nta numwe atiyumvira akantu yokora mu minsi heze ntiwashobora kwiyumvira ibintu uzokora mu mwaka uza kubera wavuga uti nzoba nkiriho ntiwashobora kwiyumvira ngo nubake inzu uzoba ukiriho mbere washaka n'umuntu avuze ngo gira investis yubaka inzu ngo hoho ngo nzoyisanga basi umushinga aho wari uri ngo yorore inka yorore impene uzasange baziriye ndi mu murima wabirimye nitwavuga ngo wabirimye se yabiriye none twari kwevesa gute igihugu cyari gutera imbere gute uno munsi ndaraba je burya hari haruguru kwa haru hari yakontebe kwa haru iyo mudoze ruguru mugiye nkajya muze muhagarare mu Kamesa murabe Bujumbura cyanye muhagarare hari ya kwa haruwa murabe uri kuraraba amazu yubatswe kuva mu 2010 gushika no munsi arenze urugero zatega ntiryari shamba zagahe bariko batwereka ibivyiza ntihari shamba sindahazi muguno munsi muramazu ahari iyo mubonye ha mu gisagara basigaye bubaka aramagareri gusa hagati mu gisagara habwiza buyenzi no kuvuga iki kare ntibarabapangahe nizari impango bapanze none ubu ni kubera ikaramagareri abari abapangaye barifite inzu zabo nabo none ubuze ugupangira ucugira gute ucugira akabutike galeri niko bica bigenda ibizi byose nibimenyetso byuko umushinge witerambere twamaze kuwushinga twamaze none ubatse inzu azoca yubaka iyindi acaza n'uwundi mugore inzu yo kwamwe none ubaka iyindi ko na Jefisi wanje nta uzoyipanga nuvuga amahera wubakishije irya nzu none ko aho wayakuye haguma himbuka ayandi uroso uyakoze iki ntubaka inzu ucugira kandi kantu keza ucugira kantu kajanye no kugwiza umwimbu n'iterambere ugize wimbuye ucutanga ikori n'amatagisi amakori n'amatagisi nayaje niyo yica yubaka amabarabara niyo aca yubaka ibitaro amashure meza niyo ahemba abo barimu niyo ahemba abaganga nico gituma ntarategera na rimwe umuntu yize akingira ikibaba umuntu yivye itunga rya leta canyagize fraud sindiganda bitegera kuko no kuvuga wowe uravuze uti mejeje gufuta umucamanzu ata taxi wonetse none atamakore n'amatagisi
ntuwejeje gufuta umucamanza aho yari guhembwa, ntuwejeje gufuta umupolisi, none uzoja kurondera ugucungerera umutekano kandi wamwishe yatashe, none azokora adahembwa, azokora atagira igikoresho. Burya abantu baramenya ko ayo mahera amatagisi n'amakori ariyo avamwo ibi vyose tuvuga. Ukaza wumva ngo mu Burundi ntimugira amabarabara, none amabarabara avahe? Ntava mu mahera, amahera nayavahe? Hariho abatazi kubera vya bindi nababwira, azi ko ashitse hejuru ari kurya, ntazi ko igihugu arico kubakwa kandi cubakwa na twebwe nyene abarundi. Sibona ngo amabarabara ni mabi, none ngire gute? Amahera barayimba bakayazura, ararondegwa. Ukaza wumva umuntu ashaka ngo amadevize, niwigera ushora hanze, none uzoyakora he? Bazoyikorera bayakugemurire? Uyabwira bazoyikora kubera iki? Akana kandi gatego rero twaguyemo. Babandi bamaze kuja hariya, umwene gihugu mu gihugu ntaca kimaze, si wawe udazogikorera, si wawe udagira iki. Hanyuma acavuga ngo nta ngorane, muzohembwa ntimugire ikibazo, imfashanyo, appui budgetaire. Babandi bize nta kintu cica umutwe nk'umuntu arya ivyagusa. Urya ivyagusa utazi iyo biva. Appui budgetaire baratugoneka gushikaho twebwe bize twese tutigera tumengera igihugu gitera imbere. Erega navyo twari tuzi ko vyikora. Imfashanyo, nzokubakira ibarabara, nzokubakira ibitaro, nzokubakira amashure, twese duca baratugoneka. Tugumuko imfashanyo. None twari kwigira hehe guteza imbere igihugu? Twari kuvyigira hehe? Jewe maze iminsi nza ndayaga n'abantu bafise amashirahamwe yimba butare. Abimba butare je barabwiye neza bati erega we ivyo bintu ni ubizanye. Ivyo bintu twe twarimbira ubutare twishorera, nta muntu numwe yadukorako. Urumva ntavyo bazi ko iryo tuga ry'Uburundi ari ryo riza kuba ku Burundi nyene. Ivyo babimbwije ukuri ngo ivyo ni wowe ubizanye. None wumva ndakubujije tunahora wirira atakwagaganya, wo nkunda ndavugesha ukuri. Kare wahora wifatira ubutari ugashora ukarya ugacuca kwibakira izine mu bindi bihugu, ugacugura inzu muri Canada. None ubu ndakubwiye nti turashoye turazana. Aho wo nkunda. Kubera iki? Twaragize ibibazo. Nuvuga je novugisha ukuri, kuva colonisation itanguye habaye ikintu cyitwa formatage. On nous a formaté. None ko baduformase kubera iki natwe subira natwe tukiformata kugira dushireyo ivyi wacu? Kubera iki? Erega nivyo turibwo, niyo nzira nyene turibwo. Dutegerezwa guhinduka, duhindure conscience. Uko naho uvuga ngo wiza amashuri ameze gute? None science sans conscience, ruine de l'âme. Il faut d'abord être conscient. Igihugu cyawe uracumva, urumva ko ari igihugu cyiza, kuko iterambere ubanza kuryumva ukavuga ati none jewe muzobona nkora utuntu twishi. Narababwiye yuko mfise ibintu bibiri, ndi ndongozi y'abarundi nkongera nkaba umurundi, nuvuga ndi umwene gihugu. Sishobora kuguhatira wewe umwene gihugu ngo genda urime ngo nzorya, nanje ntabonye ko biruhisha. Nico gituma karabantu imbegete y'ibijumbu wayigura ifaranga rimwe. Kubera iki? Ntiwamenye umuroho wavyo. Muguno munsi nawe urimye uravuga uti ndamwishe. Ingene kurima biruhisha, gaca ndamuha ifaranga rimwe, gaca kwinywera ibiyeri mu mahera nahembwa asigaye. Mugawe wako wadashobora kuronka agahuzu. Hagiye mbonye bamwe barabitwa abanyarucari bambaye agakostime, ndaryoherwa cyane. Gasanga umumama yambaye agatenge keza, ndaryoherwa. Mwarabonye ko Burundi bwahindutse amuzi? Nabonye Burundi burahinduka. Ubu urabona umumama agiye kurima yambaye agatenge kameshe. Hajya twarataguye iterambere niko ujya nyene. Mugabo kare ntibamubwira na gatoya. Uburundi rero dutegerezwa
guhinduka mwe n'akanya tuba twicaye hamwe duhinduke. Guhinduka rero umwe wese arakora icyo impano yiwe yamubwiye. Umwe wese jewe ni n'abashoboye iki nkora iki kugira ngo nawe ushoboye iki. Umubaji siwe mufundi yubaka, harakenewe ufyatura amatafari, harakenera umufundi yubaka, harakenera umubaji nawe aza gukora inzugi, aza gukora sharupande, harakeneye umucuzi acura ibati. Jewe igituma ngoma mvuga ko Burundi je ntavyo nzopfa ntegera igituma atari igihugu ca mbere gitunze kw'isi, ntavyo nzotegera. Nararondeye muri ivyo bihugu biteye imbere ikintu baba bafise tudafise. Sinzi ko mwe hari ico murabona bo baba bafise mwe mubayo twe tutagira. Tuvuge ko bafise inzu z'amabati, amabati avahe ntava mu butare bw'icuma, ntidufise ubwo butare. Je ni mu ndondera ikintu bafise tudafise, ahubwo hari ivyo dufise batafise, badafise. Turafise ivyo tubarusha. Kubera iki? Ndababwira ikintu bafise tudafise, muganda kiriko kiraza ya conscience. Ndababwira nico bafise twe tudafise. Bariyemera bakumva yuko. Ndakunda icigwa nakuye ku ntare. Intare niyo muri dere wa mbere. Ese barundi bose bamera nk'intare, twaba tukize kandi niyo embleme yacu intare. Intare none intare n'umwami w'ishamba kubera yo bari nini kurusha ibindi bikoko byo mw'ishamba. Tuvuga nuko nico gikoko kinini mw'ishamba. Inzovu niyiruta, ntuzeye bifre ntiruta intare. None intare niyo yoba ifise ingufu nyinshi cyane, bagira irarusha bifre ingufu. Muganda babwire murazora binzovu ibonye intare ikijugumira, umwami araje ararya ikijugumira igatagura kuboroga. Intare nayo tijewe ndarose icakura, kitagura ati ndarose icakura. Kubera iki? Iriyemera, iravuga ati je nta gikoko gishobora kunesha. Suko ifise ibigufu vyinshi, suko ifise igihagararo kinini, mugabo kubera ukwemera iravuga iti jewe ntegerezwa kurya kandi n'igico nihigiye. Conscience, kumva yuko wewe wiyemera uvuga uti jewe Burundi je ndabona ko gishobora kuba igihugu cy'igihangange kiruta ibindi bihugu byose bizoza gusoma Burundi. Uhejeje kuvyemera biba biheze. Kuvyemera jewe tumaze kwicarana n'abanyamahanga benshi. Muga uwa mbere twataye kwicarana yantangaje yari uwo muri Swiss, yari ambassadeur wa Swiss mu Burundi. Yaraje twari turi muri processus dope, turazunguruka Burundi, araba turagenda turashika Gitega, turagaruka tuza turahagara ku dusantre mu 2005. Murumva ko cari igihugu cyasambutse, murahazi ngene hari hameze, cari igihugu cyasambutse atanu umwizero. Ndibuka ikiganiro cyitwa ngo dukundane kuri radio television nationale, ngo kundane. Ubundi nawe ngo biracashoboka, bidashobokeye abantu bishobokera Imana. Murumva ko twari mu gihe cy'umwiheburo, ata muntu yabona ko Burundi buzoba Burundi turiko turabona uno munsi. Cyane nimvira nk'aburyo wari kwaduka avuga ngo Burundi, ngo dushaka Burundi ngo bumeze uko bumeze umunsi, wari kubivuga mu 2005 ntibari kuvyemera. Uko urabona iyi shusho y'Uburundi uno munsi mu 2005 wari kubivuga nta wari kuvyemera. Mugiye wiyemera uwo Muswisi acambaza ngo je ngo sintegera ngo gituma ngo Suisse ngo irusha itunga Burundi, ngo Suisse gituma iteye imbere kurusha Burundi. Hanyuma none nk'ivyo bibacece kubera iki? Ngo ya ngo nawe mbwira igituma Suisse irusha itunga Burundi. None nk'ivyo bibacece kubera iki? Ni nkuko uvuga ngo mbwira igituma inka iruta impene. Je niko nabibona. Aca mbwira ngo umvize igitwanda bikubwiye. Ati muri gihugu gitoya, ati na Suisse ni gihugu gitoya. Muri enclave na Suisse iri enclave.
ashirako ngo ntimugira susole ngo na Suisse ntigira susole naho kumbe twebwe iwacu biruzuye biri gaho kuzimu ati mufise igihugu c'imisozi natwe dufise igihugu c'imisozi ati ndababwira ikintu muturusha ati iyo misozi twebwe iwacu n'amabuye ati namwe wanyu n'isi ndimwa novuga hose wewe muraharima bigakunda none ko sako mari muturushije mwaca muduga none mweho mubeshejweho niki ntimbwira ngo twebwe yageze gutya tubeshejweho conscience aho igihugu gishobora kuba kitagira resource muga kubera conscience ati dutegereza gutera imbere kandi bagatera imbere Singapore ifise resource naturelle zingahe gatoze Singapore tuvugisha ukuri none ntimuva mu bihugu bitandukanye bwebwe aha nta bapfuye muri Singapore usanga abarundi bari mu bihugu vyose jewe narasoje ndabe Singapore uko butunza aho ibukuye ni hehe sanga akantu kamwe gusa Paul bafise irembo atahukatira atahano tegereza kuri camwe bacavuga batoke twe tuzokamisha irembo duce tuja gusuma none hari resource naturelle Singapore ifise ndaraba Swiss urumva navuze ko dufise haca haza mu 2006 umudagikazi yarafise umugabo w'umurundi baje umugabo we yavuka muri Mwaro turaduga naho nyene twacimuramvya Gitega turaje wabo w'umugabo turasubira turagaruka dushitse Bujumbura yabajije ikibazo kimwe gusa ngo mbenga umuntu ngo yoba afise ingundu z'ibitoki zingahe umva yaravye aho twaca hose n'ibitoki gusa ati burya umuntu afise nk'ingundu z'ibitoki zingahe turashobora gusanga afise 100 ufise bijya ugasanga afise 50 acagira ibiharura aho nyene arinumira ntiyatubwira ashitse mu Budagi umugabo we bari kumwe yacagirisha conference de presse ngo avuye mu gihugu ca mbere gitunze kwisi conference de presse mu 2006 ngo avuye mu gihugu ca mbere gitunze kwisi yaharuye gusa igiciro c'ibitoki umuhwi ugugwaga urumva aca kwibarabara bo nimihwi hajya bacuruza ndibuka n'ubundi yaje abajije umuhwi bijya hando acasanga rigugwa amajana 7 muri 2006 aca bigura vyose aragura ashitse ahantu hari abantu agaca hagarara atanga ihando ati none ntanasandora nkoresheje ibitoki vyose aca bigura vyose ati iki gihugu umuntu abaho ku buntu ni cahe agaca azaratanga gushika mu Kamenge yaguvye azaratanga imihwi gusa hagarataga uwo mugabo jewe uri kubimbwira niko shiraha mu mutwe ubwa gatatu duhanda umushinwa wewe yabimbwiye asa n'uri ko arantwenga ati Burundi nico gihugu ca mbere gitunze kwisi ariko hari ngaha nyene yari umukose muri ambassade ico gihe nayo ministre de l'intérieur acambwira ngo abarundi ngo je ndavye ingene mumeze ingene musa ingene mumeze ati mukaba muryama kabiri ku munsi mukarya gatatu ku munsi ati umunsi mworyama rimwe mukarya rimwe ku munsi ntimworonke iyo mukwiza ivyo kurya ati none ahantu muryama urofise umwanya wo kuryama kabiri mukagenda mukicara mukarya petit déjeuner ukamara isahire uri kurafata petit déjeuner midi ugaca utaha ugasubira kurya ugaca uryama hanyuma nijoro ugaca usubira kurya ati mbwiza ukuri iyo muba nk'ubu ufata uti ngira mfungurire ku kazi nta mwanya mfise wo guta ubu nza gufungura ndiko ndakora ukaryama rimwe ati mbwira mwebwe itunga mworonka iyo muri kwiza aho rero simvuze hamwe uca mu kabare kurya amabrochette n'amahenekene neruka ku mweko yabahanze kaze ndababwira utwo nzandabwira abarundi umugabo agenda mu kabare icupa rya henekene rimwe ringana n'ibiro 10 vy'ibigori ibiro 10 vy'ibigori unyoye henekene zine uriye ibiro 40 vy'ibigori mukuri kuranywa ugaca uvuga ngo ubukene tuzovamo gute
uhejeje kurya ibiro 40 vy'ibigori ugashuvuga kuri umukene. Brochette uriye brochette zibiri, brochette imwe nangahe? Brochette imwe nangahe? Ubwo bukene muze murabahavugirwa ubukene ni mu kabare. Niho hambere hari imyidogo y'ubukene mu kabare. Cyaha cyahugira none wewe aho no munsi wiriwe ntiwigeze ukora kuko ubu utubazanye ibibazo. Mbega ry'amasaha 8 ni witere de travail cyanye witere au travail. Ni witere de travail ou witere au travail. Tugano kuri ngo ni au travail pas de travail. Sewe ngitagora y'amabanga muri presidence abakose baridoga ngo iyo ritime yiwe nta muntu numwe yishobora. Jewe mfise amadosiye arenga 2,000 ku munsi, wowe ufise akadosiye kamwe mbwira ingene ushobora kumbwira ko jewe utoja kuri ritime yanje. Kubera iki? Bazi yuko uri umufonctionnaire no kurya wicaye. Tuzotera imbere gute tudakora? Kubera iki? Nzohembwa amahera uhembwa avahe hazoza imfashanyo. Nabajeje abantu ayo madevize muvuga mwahora muyakura he? Mwereka ibintu mwigeze mushora hanze kugira ngo ngereke ayo madevize mwakura. Yari appui budgetaire kuva 2015 bacu bakupa appui budgetaire. None ayo madevize muyashaka he? Ari appui budgetaire mu Kirongo. Yironderere namwe twishinga amafrode. Burya ku munsi hashoka n'imiburiburi amakontenera 3 y'amavoka ava mu Burundi. Genda hagikobera umuraba nimumbwire hari dolari murabona ginje ku munsi hashoka amakontenera. Mugacuvuga ngo nta madevize. Aha mwese muri diaspora nta numwe yaje mu mufuka afise amahera y'amarundi. Mwese nta numwe tuyateranya yo mwazanye. Duce tugenda muri berbe turabe muri reserve ko hari faranga $1 rimwe ginje muri berbe. None siyo banka de reserve. Mwese nta numwe yazanye amarundi. Tugende muri berbe bunyene mura. Okavuga ngo nta madevize ahari. Ayo mwazanye yagiye. Ayo mwazanye yagiye. Reka nibibazo nutubazo duto mwebwe muguma mwirengagiza utwagera duto aritwa dukomeye. Nitwa dukomeye. Abarundi ntibanazi ni devize carico. Ntibazi ko ari hera de reserve litegerezwa kubikwa mu mabanki. Havuga ati babwira n'uwicendajuru abone cendajuru yo hariya cendajuru ni kure. Cendajuru agenda ugaca mu canko ugacumanuka uciye umuyaga ukagenda epanu hariya mu mwonga kure. Cumbwira ugiye kubwira umwene gihugu hari cendajuru urumva amadevize arakenye. Urumva ivyari byo vyerekana ko utazi n'icarico. Ngo amadevize arakenye wari mu kubwira utamarundi arakenye. Ti mu bisanzwe wewe nk'ubu wari kuba ufise inzu y'amabati nziza mugano ko utagira amahera nkwereke aho ukura amahera rero. Amahera urararema. Créer les richesses. Tu créer les richesses. Ugize uravuga ntabagaca kubwira ngo bisaba umutahe. Umutahe ni iki? Ugize uravuga rero ngo dutangure ngo bisaba umutahe. Sha. Igihe Imana yaremye isi hari ahantu mwigeze mwumviremye amahera. Mu bintu Imana yaremye amahera rimwe kwa kangahe ko kuwa mbere tuzi ico yaremye kuwa kabiri ico yaremye kuwa gatatu gushika kuwa gatandatu kugira iroke munsi w'indwi. Je ni mwasaga ahantu yo yararemye ifaranga. None kuvuga ko bisaba umutahe mbwira Adamu na Eva bari kugira babeho bakoze iki? Namambaza abantu découverte ya mbere ni découverte ya mbere abaye kwisi impuzu. Ahandi biriri vyambuko nyene biri mwishamba. Mugabo umunsi Adamu na Eva bamenye ko bari gusa
icambere bakoze impuzu nayo bayiguze ku isoko bafashe amababi baraterateranya baca barambara none njye sinde kuverteka bwa bwenge Imana yaguha kugira ngo umaze kumenya ikibi ucumenya ico wokora umaze kumenya uti iki kintu ni kibi jewe ndazi neza turi kumwe n'abanyaburaya ngaha kugira biyumvire ikoti nijya ivere none hari imbeho yari ihari mugabo urya iyi imbeho yadukubita twari gukora amakoti mbwira ingene wogenda miguru wazi muri ya manege ntiyo gutema none simbuga itabaneje mbwira ingene woca ukora ibirato Imana ibonye bakoze amababi yacivuga tereka ndabereka kandi kantu ikibereka ko urushata ariko rukomeye kurusha amababi cyatangura kwambara inshato umwana avutse aregwa basegura izosi yonka nyina hanyuma umwana agacuka bakamugaburira bamwambika umwana akaja ku ishure bamwambika bamugaburira kera twe twaba muri interna leta yaci ikugaburira pamu nawe nyene nuvuga ngo leta yakugaburiraga yari pamu twararimba kwari ukwirira ivyo baduhaye gusa vyifasha pamu ikatugaburira waja muri kaminuza bahaguha uryama bahakugaburira bagacaguha na bourse umuntu w'umugabo adashobora kwironderera akantu na gatoyi atanguvu uhejeje amashure eforo nini komeye bavuga ngo genda udepose kajara diplome ka depose wacha kwabura amatari bakaguha bonne merci gacu depose bagacata guhemba nturigira wironderera wiyicariye ngaho mu ntebe igiti urahembwe ngira nubaka inzu credit garanti niki umushahara uvuye he leta iguhaye no kuvuga ntuzokuvyuka guri kuhiga kuri hibanyi ntavyuzi leta ikakurihira yanzu ukayubaka ikagoma guhemba ukarihira umwana amashure uhembwa uronka hanyuma umusore izina ngo ntatugupfuka igira mutama itahira urapasuye injahe mpa ntekerera kuko mutantekereye ngiye gupfa bagaca gutekerera ukazorinda upfa utigeze wironderera mwari bwabimenye umuntu arashobora kuba hazi ko azobaho ateze intoki gushika rinda apfa erega no munsi no muri ko vuga biture byasaza mwibaza ko biture vyigeze bivaho kuba korone nta biture vyari bihari ko bari ivyacu byose twari dufise aho tuba ntibari babitwaye byose ubu naho cyakubwira ati garukana sana kubera manque de conscience wowe ukibagira ko uri au service urazoraba abarundi benshi bose bumva ko bakwiye kwa ama service mpakazi ngo narindi kwigira gatatu ngo burya nabuze umwanya wo kuza gukuramutsa iyo mvuze ngo zobonana n'aba diaspora abaza kwiyumvira ingene azofata ikonje murakora nta kuntu mwopfa gaho umwe wese yigishije nk'abarundi batanu gukora gusa mukigisha muramaze iminsi mwumviriza gamuza murankurikirana mvuze nti basi erega abazungu bo barabanje barakora 24/24 hanyuma babonye batunze bacavuga bati none ko dutunze dufise reserve reka agataya akazi na muntu dukora amasaha 8 gusa mugabo babanje gukora angahe twebwe natwe ducatuvuga ngo agataya akazi na muntu dukora amasaha 8 gusa iwanga wangiresha ikintu citwa gukora ni munyigishiriza abarundi je munyigishiriza abarundi nkabona umurundi avuye ku kazi aca yiruka gukora utwiwe hari igihugu ibyiza no kubivuga muri gira mwumva abaganda bavuga ko bakenye hari wigira vyuva mwivyo kurya birazivye ibuganda muri gira vyuva hajya mwibaza ko hasoma bangahe Buganda muze murabe ntarigara ry'akabare ibuganda imbere y'ijoro murabona
ibugande bava ku kazi ambute yaje biruka bagiye hehe gukora utwiwe muhira uzosanga yorora usange ararima agaca ashika akanterete n'utuntu twiwe ahejeje hajya mwijoro nka saa moya y'ijoro agaca yoga agaca agenda rero kumviriza agahita kwibare icyo gituma mutazokuva bidodomba none cyari nuwambajije ngo mbe wewe none nguronka umwanya ngo ivy'uburimyi kubijamo ryari none utazi kwiyogora kwipanga mugari ikindi namambwira abantu wewe ushaka kuba umufonctionnaire wicaye mu biro ugaca ushaka no kugaburira inka ntibikunda nico gituma uzubona umuntu afashe imodoka ya leta ikamyonete akayikubitamwe ivyatsi washiriye inka utegeza guhomba hariho ubuzi korora muhakazi none ntazohembwa mu byo yimbuye ugitangura biragoye nyene mugabo maze guca ugwevu cendazi yuko abakozi bahembwa mu mahera bimbuye ndabwira no enda guhaya harayo mfise ari wampaye mugaca avuga ngo muze twagurishije itoni 15 z'ibiharage twagurishije itoni 30 z'umuceri twagurishije amata twagurishije ku munsi none gamuze uvuze ngo nta kirimo woduhemba urumva mbatsinzwe ndabahemba kandi neza icyo gituma ndababwira nti basi tugire duhindure umwe wese ahembegwe icyo yakoze akaya kantu mwagize ko kugira amahiganwa nararyohewe cyane koko katumye abantu biga kumva irya higanwa umwe wese akavuga bica bibinjiramwo hanyuma wa muzirikanye rero ugaca uvyuka hajya mwangiriye neza muze mutangura handi naho mutangure kwigisha ingene mukora mukagira amakonferanse titwe dukora ijoro n'umurango uwo muri diaspora rose koje acaza ariruka muri bwa bworozi bwiwe emwe hajya bijya mwanyeretse hajya ntubwire ngo ivyo ntazi nibike kwe aba diaspora cyenda bagende mwico ujya mwabonye yoza ingurube ujya ngiyiwe aho turi ubwa mbere ndabibonye aho umuntu ingurube koza arasigurira imvo yarabisiguriye n'umujana aracari muto arasigurira habaje navuga muga nawe hari icucu homba jewe ego nivyo ndazoza muga sindazogesha isabuni ni kubera aside yo cija mu mase gacangira ikibazo ngiye gutabira amase ngoya ngo nanje burya ngo mbanza gukoropa gakuraho ayo mazi ari mu isabuni ntaja hariya mu bishimu biri mu amase rero umva baransinze kuko nabona nanje ko noca mpomba amase mwarabonye ntuzeye Jackson ari ngaha mu Cibitoki naragiye ntijenga ndabo uwo muntu yemeye akaja muri gipeyizanye nakicarayo ndagenda imugwi ndamanuka muri urya mwonga bamosaka akazu keza bijya rero ngicicirwa mamuduhaye les paysans mu bisazo nibo batunze kurusha les serviteurs ega service publique uri muri service wotunga gute kandi uri umuserviteur abantu bose aba fonctionnaire banza wemere kuri umuserviteur none ushaka gutunga utungiye ku vyabene gihugu gukora rero ni ikintu gikomeye cyane umuntu yoshingirako hanyuma namwe mukaza muraduha ivyo vyigwa bonne gouvernance muri mu bihugu birimwo intwari bereye bonne gouvernance aho ishinze imizi yego nivyo hari n'abari mu bihugu hari mauvaise gouvernance kuturusha rero mwibaza ko turabanyuma kuri gouvernance none jewe yo turi mu manama cyari abambaza ibanga ryanje kwe igihugu gikenye mugabo gasanga abantu bari anordre ajya hari ikintu je nabambwira abantu kumva kuri ndongozi n'Imana ikigufasha ewe ndabwije ukuri umaze kuvyiyumvamwo none je norongora aba barundi kabashobora gaye murazi burya hypocrite iri mu barundi
arakuburira amaso nk'umusiba umubona gutya. Udakorana n'Imana ndababwije ukuri biragoye. Mugabo iyo Imana mukorana irashobora kubwira ibizoba ukabura vyitegurira. Iki kibazo cy'ugwaruka ingene nakiza nkagifata mu ntoki sinzi ntawombaza ngo wabikuye hehe. Shaka mugende murabe mu bintu byose twapanga muri programme nta payeje yari irimo. Mugabo Imana arabona iti mu Burundi mutaremye uruvyaro rushasha ntimuzotera imbere. Uruvyaro rushasha rero ni hehe? Gwagwaruka. Umutahe kuronka bose abaza ati none amahera uzoyakura. Je mu 2020 hari ururirimbo rukomeye cyane igitero n'icitabirizo cyitwa chômage mu gwaruka. Chômage none wowe uri ndongozi woje imbere yuko gwaruka gute gwose ruriko rurarira chômage urafise akazi uzoruha. Emwe ibikorwa turabifise muri leta amahera ko bahemba hacavahe. Mugabo nagiye kwemera neza umunsi bavuga ngo tugira tuze kukwereka resulta. Abajene mu Burundi barumvikana ari 8,000 mu ntara zose mu makomine yose. Umwe wese aririhira itike, aririhira séjour, ahazoba hotel azobamwo byose barigurira na uniforme. Bose ari bambaye uniforme baraza amara iminsi 4 hajya mu gisagara ca Gitega bavuye mu Burundi bwose baje kunyereka ko ubifise. Umurumva umunezero nko nari ifise aho baza kugira ati muzehe ati je muri yari ubuntu kimfunga. Urumva mu myaka itarenga 4 abwira ati jewe miliyoni 100 nubusa. Payeje igafasha je navuze nti hamwe nk'ubu ubushikiranganje bwose bwofata iryabije ati nguyu mutahe njanye mu mwaka uzazokwereka umutahe wawe ndakwereke n'inyungu muze muce mu yako dukiza. Ivyo ntidushaka kubishikako tugifise wa mutima wo gusesagura malversation économique. Ntidushaka kubishikako tukigira iturire kwa kugira umutahe wawe we watanguje bije abene gihugu mu bisanzwe nibo bakora si wowe ukora. Wowe uri imboneza ubaje imbere ukabereka ibikorwa n'inzira bakurikira. Hanyuma iyo umwene gihugu acerewe ukumva kubabaye mugabo utangwe kuvuga uzoze ejo wejeje kumutesha umwanya yaje yiriwe yicaye imbere y'ibiro vyawe ntiyakoze ejo azagaruka kamarindwi ariko arayerera. Igihugu cyotera imbere gute? Banzumpe igiturire uhembwa n'uwo mwene gihugu nyene uhembwa kugira ngo ukora ivyo nyene ugaca uvuga ngo banzumpe aguhemba bugira kabiri kandi asaza guhembwa. Babene gihugu aho bo nakureze ha ukoze vugijwe niko zitambwa kubera iki caka imoko cakera aracacibuka twaragi hanahanye avuga ngo yonkubita reka hari abahora banyandikira message ngo ariko ngumiriza ibanga ibaze ntuze umuntu abimbwiye nyene kugira aje guhana ngo ariko ngumiriza ibanga bujya kugwanya igiturire. Ariko mbwira barinda bakirya uwo bicaranye ngaha abamana namwe muri diaspora mwumva vyogenda gute? Bavuga ngo we wari hariya gojya ngo ahubwo no kumurya ngo niwo muri diaspora ngo muvuze ko ari muri diaspora ngoya ngo nahora nakwa imiliyoni 5 ubu ni 10. Ikibazo cy'igiturire ni kibazo kindaje ishinga ndababwire kindaje ishinga jewe niga ingere tuzogiheza. Hajya naragerageje gushikaho nk'umuntu ambwira ati je banyatse igiturire none urayafise oya akira mushire kugira ndamufate ndabe ko bomaramara akavuga ati umuntu ntampaye igiturire ubwo so umutego imvire nk'umuntu yafashwe n'ibihumbi 50 vrema ngo mucamanza 50 biramupfunga aragenda arava mu kazi ubu nibayerera yarekuwe muri bamwe bagirirwa ikigongo kuri 50 umutego uyumvire aho umufonction none nkaho nicari cigwa ku buryo bose bavuga ngo bakabo ubwo aya mahera nakiriye ntateze
ubwo ntateze kugira hajya ariko niga ingene baheba mugabo narinze ko igipfa cyaburiwe ari impongo gusa nasanze igipfa cyaburiwe n'umufonctionnaire Burundi kuko ntako ntagira arazi ko afatwa kandi arazi ko acayirukanwa mu mabanga akava mu kazi mugabo agapfa yaburiwe ndazana ngo ngira ngire formule rero mwavuze digitalization nije basishira itoroshe hejuru yiwe nzomwikurikiranira kuko murabizi ko n'abakose banje bari mu gasho iyumvira umuntu ntuzewe umuhanuzi waje aryigiturire mwiyumvire uko rugero aho umuhanuzi wanje niwe ari kumweranda waberanda none abenegihugu bacavuga ati n'umukuru w'igihugu rero aryigiturire none bakijana ingago bamushiri hagiyo ntabafata bajya ndazi ko bavuga ngo babanzaniye jewe ndishirwa ari menetse narashatse kumenya ukuri gukwiye narungetse umuntu aja kuramukanya nko kwaje muri umuntu mugasho nagiye kumubaza neza ati mbwiza ukuri bijya byarabaye ngo shako twarayagazura kwe aravyara bimubwira gutyo nyene kabisa iyo terme niyo yakoresheje ngo twarayagazura kwe umukoseye wanje cyanebuka cyagiye kuri bagaza yatoteza abapatiri umumama yagemuriye umupatiri apfunzwe nyina wiwe aramugemurira hanyuma mu gutaha ngo mugari cyo nari nibagiye aja kubaza bajya bacunza agasho ngo nagira mbaze ngo mbega ngo afungiwe kugira ngende ndamuhanuye ntaza bisubire acabwira ngo urumva ngo yasomye imisa ngo ku minsi y'imirimo ngo kandi bibujijwe wa ngo ivyo ntavyo no muhanura kuko nivyo yigiye ngo nivyo yigiye usaba muhoye gusoma imisa gushika abene gihugu babimenya ngo utegereza kuja n'amazi y'ikaramu kugira igituye tukigwanye ngo tugire coalition twese tugire coalition hata numwe asigayemo urabe ko tugiture kidahera mugabe igihe kizakigwanwa n'umukuru w'igihugu wenyene ntavyo azoshobora ndabarahiye ntavyo azoshobora digitalization ni torshe ibiri hejuru sawa umufonctionnaire azi yuko aryigiturire yo kwemera digitalization none ndazoyikora umukuru w'igihugu azogenda yikora diaspora ngo mumfashe tuyishireho ku nguvu uzovyanka rero tumugonge natwebwe naraza muri diaspora naganda bashimire hariho umwe yigeze kunyandika message arambwira yuko ari mu specialist muri ivyo ari muri Mozambique Douglas yanyandikiye message aravuga ati jewe ngiranze kora ico nofasha cabanza kugira diagnostic yazungurutse mu service yose arabona ko digitalization ishoboka mugabo yarabonyemwo reticence je narigeze kuja muri obere ndicara baranga ya neza ikibonane kubera ndiko mvuga digitalization turi kumwe na premier ministre iyumvire umwanya twataye uwo munsi twataye nk'amasahane bakakugaya nyene ukujya kwimvira uti none ndabakwita amakofe cyarigiye mpora niyumvira ni hakwiye ikimoko ko kigaruka ca kimoko c'umubirigi kuko umaze kubona burya mugana nabiravye ndasubiriza inyuma nico ituma mvuga ko ari conscience ntayo tufise burya ukazobona umuntu akora ikibi ntiyigere yisuzuma ngo yihanure abari mu daimoni ukazobona guma akora ikibi bikamunanira ko yisuzuma ngo yihanura bihebe abari daimoni naho wokubita ya daimoni uzobikubisa bavanga inkoni nishikira ingeso ishikira igufa gusa none twokoresha ikihe umupfunze agaruka agira vya bindi nyane hari umuntu yagerewe ikigongwe narinzi ngo yakijijwe acashika akora caca hagene kijya nyene yakoze acashika gikora dufashanye haba mu bucamanza aho je navuze ko abarundi twoba solidaire vyohera bijya vy'ibiturire kuko ubucamanza n'amategeko twese dusoma atuciye nabi ahaza guhonyora muri kakabare agasanga bamubwira ngo shako tubwiza ukuri rujya rubaza we waciye kweri rujya wewe ubona rucaje mbwira aho wasomye article burya bo biheba mugabo kubera umenga wewe ari igiturire uriya nta ngorane uzoshikirwa nawe duheruka
kugira inama turiko twari tumaze iminsi duhinyanyura turaba ingene vyogenda mugabo nta wundi muti nabonye kugira tugarukane umutekano mu Burundi twagize strategie nationale de sécurité duca tugira ama comité mixte ubu tugira dushinge natwe agence de lutte contre la corruption et la malversation économique n'akarenganya izo bihuriyemwo bose nuvuga yaba société civile hamwe dutora gushika tumanuke hariya ku mutumba tumanuke turabe katakivamo diaspora namwe bwo urumva hari akantu Samuel yarambwiye akantu kamwe muzi bwege bwishi yambwiye ati rega twe turashobora gukurikirana abaryo ibiturire twibereye no hanze ati dufate tubwire tuze tukwereke igene bigenda iyo je ndazi yuko iyo agence nitwayikreye ntazobora tuzokwihamisha tuti nko mu mwaka turabe tuza turi hareze ritare zirita bajya ba Rufyiri nibo babinyigishije tuza turayaga tuvuga tuti none twokora iki none ko ivyo wanki giture naje ndacanga none ko kandi muri kumwe n'abarundi bose baracanga niyo ngorane ikintu cyagugwa imiliyoni 5 bagacashaka ko kigugwa imiliyoni 50 cyagugwa 5 ko nata ari ibintu bugatuzo ikintu cyose ni intambwe ku ntambwe iyumvire nk'ubu ngugire commande y'ama ordinateur ukazibona utsindiye isoko ntanazi no gufyonda ordinateur ngo ni watsindiye isoko ntanazi n'ivyo ari byo mugaga atsindiye iyo soko umuntu atazi no kurima icarico agatsindira isoko yo gufurunisa indya atanazi kurima icarico imagine Region ni malversation économique none kuvuga uti hahiganwa ba fabrica ingorane ziri he kwanka kwicara ku ntebe yabajwe n'umufundi wahi wacu ngo mpaka nicare ku ntebe yabajwe n'umushinwa ukanka iyo se malversation ngo navuga rengane shango none azohatambikiza hose niko baca bambwiye ati turabikora nyene kuko tukagurira ngaha ikigafu nari kuronka imiliyoni 100 ndya none ko nshengurira ngaha arahomvye nico ituma banga aha rero kuri ibi namwe muri diaspora nimugire nko commission digitalisation commission lutte contre la corruption hejeje no kubivuga Samuel turashaka gufashanya reka mugabo wo tuzofata ntagira umuntu azomuvugira koko nivyo birahari ya birahari haravugiranira ngoya ivyo tubikureho n'umwasi w'igihugu umuntu agiturire umuntu yiba amahera y'igihugu n'umwasi w'igihugu umuntu agira fraude n'umwasi w'igihugu tumufate nk'umwasi w'igihugu tugwanya abantu bazi umwasi w'igihugu n'urasa gusa hari kurasa ku rutugu hariho ibindi mwavuze biraba ngo tugire komisiyo ya mwebwe de diaspora burya ni murabe ibintu dukeneye komisiyo ifise ihe force contre nyana recommandation gusa bakuba muri recommandation no tugire urwego mwarumvise imigambi ndiko ndapanga reka tubipangara hamwe mwebwe nyene nimwe muteza kunyereka ikibanza cyo mwebwe mufise imitahe reka mufise imitahe je mpora mbona abanyamahanga baje kwinvestisa mu Burundi uguma wumva ngo rapatrima ngo rezilita baraje kugabura ngo rapatrima none mweho abarundi niko mutagira rapatrima genda mubaze kuri Brarudi Heneken si umunyamutahe muri Brarudi uza wumva ubu nyene mvunjira amadolari ngire rapatrima kamwazo uti none wewe umutahe wazanye ntura ukwiza kweri n'inyungu ku buryo wari ukwiye uno munsi kubaka hotel mu Burundi oya muga murundi wewe ntarapatrima wewe nagume yubakira ibindi bihugu diaspora ku migambi yanyu mukora nayo nyene nasanze haji wanje hategezwa kubayo service ijejwe imigambi y'aba diaspora mupange gusaba bazokorana nabo tuzatwatoye kubera iki
nasanze burya biri muri governance none umuminisitiri arategeka uwundi umumambere wa diaspora agomba kwibakira hoteli minisitiri des affaires étrangères niwe azogenda kugwana na minisitiri araba ivy'amatongo mugabo jewe ndi hose kubera iki sinshobora kumva igene umuntu aza kubaka hoteli akaba ari we yihara kiyambara umushikiranganje ntigire yumva ko ari we akwiye kurondera itongo aha wa wundi yubaka hoteli kuko ni domene yiwe niko vyategerezwa minisitiri wa sante arazigere twaba tuvugana umudiaspora araja yubakiye ibitaro abikubita ahantu ibitaro vyiza cyane bica bibura itongo urya twari kubera mubwiye minisitiri nta soni ibitaro vyari kwawe kubera ko utagiye gusaba itongo mbebwa bundi mwari muhaye hahandi minisitiri wa agriculture mwaramuhaye hahandi ko navuze infrastructure na agriculture na sante mugende muteza kwiga urumva rero umuminisitiri ntategeka uwundi niyo ngorane ko ata umuminisitiri ntategeka uwundi ntaco turafise presidence itegeka bose nico yituma mu migambi nabuje kubaka uwo mugambi iyo biro izobizi yuko uje kubaka muyage bace bagenda bati mushikiranganje ubu nyene niba buje kurima hajya urasanga barimye bagaho umuntu atacashoboye hariho warabishoboye mwe mufise ubuhinga muri mu bihugu barima neza kijambere mushaka kuvuga muti mu mwaka tuzadushitsa ukazibona abahaye umuntu atana kimwe azopfa yinjije hariho wari kwinjiza uba amatongo twavuze amatongo ya leta yose ntidukeneye kuziganya ishinge rimazike tegerezwa guhindura ivyatsi bitaribwa bigahinduka ibiribwa nta tongo rya leta na rimwe shaka ko gicara nta na rimwe mugazana imigambi yanyu mutaje bya bindi ari abacavuga ngo mpiryo tongo je gusabisha ngo ideni oya ni tongo ry'igihugu uje gukoreramwe imigambi yihagaritse itongo rigaruka mu gihugu abandi bakarikoresha rero imigambi yose mukora emwe aha murabona ubu twafashe ingendo shasha kandi twari twavuze ko 2025 niwo mwaka wa mbere dutanguye kuko handi wari umushinge turiko turagira fondation ubu rero harageze ko dufata umurindi kuvuga yuko rero ni hajya mwabonye dufata intara tukazigira zitanu kugira ngo imigambi yose ikorerwe mu ntara kandi biboneka guverineri abe guverineri hajya aba guverineri bashasha sindabaha icigwa cihariye tuganda bereka ingene bagiye gukora ubu duteza guhindura ingene dukora ministere yose itegerezwa kuba ifise abexecutive muri province cende ibyo byose n'umugambi wo kugira turereke abantu amahera y'igihugu bayakoresha uhembwe muri budget ajya amahera uzohembwa ari muri rya programme ubu nivyo tugire programme niho twatuvuze tuti programme ni mwe muhembwa ayo mahera arimwo muri budget i programme idakozwe duca tuvuga tuti babantu ntaco bamaze vamwo mu ntara ku ntara dutereza kubikora ubu rero no guhindura ingendo nico bitwa no kutunganya gushasha yaba presidence yaba primature dutegereza kubitunganya dukurikije ingere tugira dukore gushasha chaque programme ifise nyeneye abahora bagira ngo dikoseye tous ndabe baritahira babandi competence gare zero kuko bariho kabisa mu bucamanza nabonye abacamanza bariko barataha uzawumva ngo ceko da demission ngo ndigiriye ngo kumbe ahunze competence kubera bavuze ngo jiji niki havuga ati ngiye nabagiye bambona ko ntize droit kuko ari abatirishije mu ishure hari abatirishije umubwiye rero tuharageze ku bossa rero soma amategeko ati sha ninyageje keragiye naboneka uzawumva ngo ndisoje je ndigiri muzobona abafonctionnaire bose baja ahari amahera hitwa kurima niho hari amahera menshi niho nabonye uburimwe n'ubworozi burimwe amahera kweri kandi twese tworima neza twoshora meruka gukora ibiharuro ku bijanye n'ikiraya igitegwa c'ikiraya gusa aha mu Burundi twokwesporta ibiraya vyinshi mugabo ntitwari bwabikore kubera ama programme tugiye gukora ndazi yuko bizokorwa kuko umufonctionnaire abarimyi bagahomba ni wazotaha yarihe ko bamuhemba kugira ngo agire encadrement y'abarimyi ico ni igikorwa rero tugiye gukora mu kwiyorganiza murumva wa diaspora ntimwimvire commission ni iwanyu
mwe murashobora kwigirira komisiyo yiwanyu muga nta contract ifise ni yigi gashizana ama recommendation mugabo twe dukeneye urwego igisata kiza kivuga kiti ubu ivyo ba diaspora vyose ngibi mugamwe ntibibujijwe ko mukora komisiyo izoba ishobora kugira centralize bamwe bari hari abandi hariya ni vyiza ko mushobora gucentralize ibintu vyose mugaca muzana mugasanga hariho rero abajeje kuvyakira nico twiyumviriye twoshobora gutorera umuti ibi byo bibanza rero navyo namwumvise nabitoreye umuti erega nuko nyene kijya kibanza mwasavye mu ma recommendation nguma numva bene gihe kandi ndazi namwe murimo mu bantu bidodomba bavuga ngo none kwaho tworimye hose muri ko murahubaka tuzorya iki none muhora mubivuga none musaba kimwe mugaca bogera mugaca mugifuta hajyo muraza umuceri uhimbuka hajya mwasa muramaze kubona umuceri uhimbuka sawa nanje ni munyemerere ujya muceri zijyanja ahandi tuzoca tuzisoroma hari hotel iyo hotel izoduha amahera tuzoca tuja kugura umuceri hanze nibugara imbibe naho covid ni yatera imbibe zikugagwa tuzoca dusoma gute reka twicarane turondere ikibanza cy'ukuri mugabo hotel itegerezwa kubakwa mugabo twese turaje inama tukavuga tuti aha turemeye ari ugusacrifice muga tubaze twicarane tubanze turaba ingaruka tuba tuti woyo bakangaha ho vyogenda gute iyo hotel yinama mbona abantu bose ruruka indege baruhukira ngaha none ngaha mumva mwe mwashatse ngo hase neza kwirembo rya aeroport reka twubake aeroport ahubwo yose haba tuyishiremwe ama hotel byose birashoboka none mbwira ingene ushaka kuzana karuvati utaragura costume wewe mugura costume hera ku karuvati nkajya wavuze je ndahabona ndahazi mugabo nawo kubaka hotel nziza utarakora rya aeroport na ibe nziza ibicirore bisa nawe undi yavuga ngo gufata ukagira ikiremo gishasha ukagishira ku mutsi shaje reka tubishire muri programme mugabo 100 hotel twe turayubaka rero muzokuba kigira kabiri nigira gatatu nigira kane hajya wa aeroport ni twayikora duca dupanga tuti mbega mbe uno munsi mwibaza abagira transit ni bangahe ngaha erega hari ikintu rimwe nababwira tuza turiraba twibone hari umuntu mpuranza numva turi mu ndege yengo duhuru ndege nkuru rero Bujumbura ni ku munsi mu voyage muri baga ni mushika nijana mukamushaka indege icamwe abantu amatanane aha reka tuze tugira Burundi ribe rond point round about ngaha hanyuma ama transit abe twamaze kugira ama transit aba tuca dupanga haba ama hotel hariho umuntu azomara amasanga agaca muri hotel yo ngaho nyene kuri aeroport ico bita hotel de l'aéroport none no munsi nta na transit iraba uco uvuga aba transit hariho byinshi Burundi bwari bwarasigaye inyuma mugaje mbona turiko turaduga sirema je ndabibona nimwe mutabibona je ndabibona ko Burundi buriko buraduga cy'abantu barishinga avuga Burundi nane mushaka kwikompara na Tanzania imaze imyaka 65 atakayidogoye twe nta myaka 20 none stabilité tuyitanguye 2020 kuko 2015 yaraduhungabanije iduhungabanya covid hejeje kuduhungabanya urumva byose birajaniranya 2015 covid ciraza biburudubi dutanguye 2020 none ni murabe umuvuduko wo kuva 2020 gushika no munsi ni wucuduha inzira yiyo tuja rero ntitugira ubwoba twewe turi ku murindi mwiza cyane pahapo y'u Burundi muranda bibwira aba partenaire development ndabwira mwebwe mushaka gufata u Burundi nko kumenga ni Tanzania nko kumenga ni Namibia nko nari ibihugu by'abaye stable imyaka myinshi mugabo navyo nyene ko mbona navyo nyene bifise abakene nta bihugu mubamwo
uduhema turaho nabonye muri etatsi n'igihe mperukirayo kumenga twari twishe kumenga za fadorari naho barabayo muri etatsi hariho ibarabara riraho Washington nabonye kumenga narabonye agahema kari mu gisaka ncambaza ikibazo none nkujya nawe yoho ntihageze kuja kuri toilette aja he mugaba batunze kera cyane mugaba aracafise abakene abo mubona none kubera muca mwigaya twe twimariye imyaka idashika na 10 turi stable nitwe muca mushaka ko tuba nka etazini tumera nk'ubufaransa oya tuvyubake kandi bizoba koje namaze kubona hitunga ry'u Burundi riri namaze kuhabona ubutare mperuka kugira turune mu Burundi nafashe ikipe y'abajene bazunguruka igihugu cyose turaba hari ubutare hose bworoshe kwimba nasanze reka twigirire se muze muraha kuko nasanze ubushikiranganje n'abanyepolitike s'abatekinisi none kubwo butare kuva Uburundi bwikukira dufise ubushikiranganje bw'ubutare gushikura munsi ntibamenye naho abazungu babwimba ngoya basi twari kubona naho babwimba basi mugabo twize ressources de Burundi est extrêmement pauvre naho ahanyene twimbe muri ariko hatari ubutare ahanyene nta hantu namwe mu Burundi hatari ubutare twarazungurutse rero ndabubona bworoshe kwimba buriho ahangira ntangore bariko baragira planification ngira mfate ugwaruka erega ubingwano mu Burundi yaraheze ntizopfa igarutse ngire rero urugamba nkoranye inteko tugwane n'ubukene je ndayiko tutabuheza inteko aba banka kuba bakomanda barareka twe turavyikorera je ndi umusirikare nzokomanda kandi zazobishobora ngira mfata abajene bose secteur par secteur ubwo butare twamaze gutora ibibanza 12 bworoshe tugende tubwimbe bajya abajene engineer minier ni wazo bari komanda kuri chaque site tuje tuzana gwo gwaruka imba amahera turaguha hari kindi je ndazi ko atazobura ubusanga akorera nk'ibihumbi nka 20 ku munsi cyangwa ibihumbi 50 ku munsi none ko wimvye tuzoguhembera ku butare wivye igene bungana tuca tuguha amahera hanyuma dushore muzoraba ko tudashora kandi ubunyene imvire tumaze gutora ibinogo abazungu bimbamwe ubutare mu Kirundo twasanze barimvye ubutare baratwaye mugati bacavanga ressources de Burundi est extrêmement pauvre muntu uzeye ibuhinyuza muri Muyinga dusanga barimvye baritwarira ressources de Burundi est extrêmement pauvre ahanye na hamurushuba aha cuivre na cobalt twasanze cuivre cobalt barimvye barihereza dusanga urutinere rugeriyo bimba batwara ressources de Burundi est extrêmement pauvre igitega imakebuko dusanga urutinere barimvye korota baratwara ressources de Burundi est extrêmement pauvre je mbwiriye baba dukunda bari kuvuga bati reka kugogwa mwe nti muri abakene reka tubereke ahihera riri aho twahora tuvyimba naha none genda namwe mwimbe mushore muratunga nta gisivye mugabo arase ubushikiragaje bwose bwatwaye ubutare nta numwe yigeze amenya ayo matinere yararindiriye neva kugira tubona aho bimba ubutare bari barindiriye neva narahagunduye ubu rero tugira tubujeko hariho amabuye les pierres précieuses tumaze gutora ibibuye biri ngaha tugira turatsitarako les pierres précieuses mugatugira turabitsitarako ngo twari dufise les docteurs amawe bamwe ba midende si docteur ntibaye ministre none kubera katigaza abe hari ubutare ya conscience mwayumvise yumva ko ari kwicara mu ntebe izunguruka gusa izunguruka gusa gaca hembwa amahera kaja muri mission fredo mission bikabiheze docteur mu byo butare none kubona basuti none ngaha bahimba ikico cyari kigoye
nuvuga Burundi burageze ku ntambwe rero tujya twinjire mu gihugu c'amata n'ubuki. Kandi rero n'ubuki hari abambajije ngo amata turahaye turayabona ngo turarya ngo ubuki nabwo burihe. Nza mbona hariho umujene umwe Ministre wa Agriculture turi mu kujiwe kwicarayo yambwiye ati bwira umushikiranganje arayo by'amatongo ajya amashamba yose ya leta arimwo ibiti tuyashiremwo inzuki. Aranyereka ubworozi bwiwe ngace ndamuhamagara nti ngo sha dutangure twirondera ubuki nabwo twerekane ko igihugu ari c'amata n'ubuki. Yaranyeretse ubuhinga afise haya ntugire ngo ni dogiteri niki afise ubuhinga bwo korora inzuki ku buryo yanyeretse n'ingene tuzogwiza inzuki. Yambwiye ati umuzinga umwe uvyara abamikazi 7 ku mwaka. Novuga umuzinga uvyara imizinga 7 ku mwaka. Yambwiye ati wewe uhereye ku mizinga 200 ati burategura fwaseti imizinga mu mwaka uzocugira kuko abamikazi none bazoja. Acambwira yuko rero dushobora kugira amashamba yose arimwo ibiti byose tugashiramwo inzuki zikidahira tukagira ubuki de bonne qualité kuko namashugwe yo mwishamba tukagira ubuki bwiza cyane. Kandi aho nko mugambi nko ngira ndawinjiye mugabo ndababwira mbaje kubona ko bishoboka kuko kandi mwava ngo narabahenze inkwavu nabanje kuzorora kugira baze ndamahera arimo kugira ntumve narabahenze ikizinu champignon ngo bandayibabwira nabanje kugira ndaraba ikirimwo mbonye harimo amahera ndabonye aho mukura amahera rero turi kumwe twese birashoboka. Ntagire uzohirahira yibaze ko Burundi budashaka gutera imbere tugira urunani gusa twese ya mu diaspora ya uri mu Burundi twebwe tugire bonne gouvernance gusa iby'igihugu tubitunganye neza ntihaba karenganyo ntagire umuntu azarasahura iby'igihugu Burundi tuzobwubaka musange ari igihugu bazobona kwigitangaza. Je navuze nti rindira gatoya muzobona miracle Burundi kandi muzoyibona ko je naravye sanga mu Burundi hindukeneye amahera menshi mu Burundi. Je nasanze $1 milliard par an mu Burundi twinjiza $1 milliard par an pendant 10 ans. Uzosanga Burundi bugezeyo pendant 10 ans ayo tunanira vrai a diaspora yo ya buri miliyoni amacarakaye yinjira gabu gihugu dukubera twari turi mu kajagari mauvaise gouvernance. Ubu rero tugira duhindura ingendo duhindure ingene dukora Uburundi tukamishe iyi ressource naturelle dufise tuyikamishe. Ubu rero tugiye kwicarana rero mwebwe abarongozi ba diaspora murumva yuko tugiye gukorana dupanje akarere tugwanye n'ubukene tugwane nabwo cenda ngene butunesha kwiye cenda byobona ko bwotunesha mu gisagara ca Bujumbura bafise civugo ngomera amagabo ngo dupanje akarere twe natwe tumenye ubukene tumere magabo tugwanye ubwo bukene dupage neza urugamba je ndazi ko tuzorutsinda turi kumwe twese birashoboka. None rero mwebwe mwashoboye kuza mugende mwigishe n'abandi bataje nabajya baza baraza umwe iyo muje ni byiza ko muza muramenyekanisha ibyo mukora kugira ngo tubafashe kubaka hotel 5 étoiles ukayubaka kuri tere ingana na R50 birababaje. Ukaba umuntu yubatse hotel nziza ibitaro vyiza ashaka kuri murabona ko afise umugambi wo kurima. Hariho uwiguriye itongo kuri rakozi wazo ndamubaza yaguze 2 hectares dimi none nkakubikwe gutatubwiye ayo mahera waguze ntiyari kufasha mu kubaka borega baca banyaka ibiturire ngo niyo ngorana. Tanumva ndababaye cyane. Tutangure rero twese dukorere hamwe kandi bizoca bigenda neza. Ariko ndabashimire kuko ubu muramaze kuzana erega imitayi itari mike dutubitaraje byose byo baze gukora gaha ni byinshi cyane kandi aba diaspora baradomina kabisa baradomina. Ndabakengurukiye cyane rero ku byo mukora mobilize abandi bose bakore kandi bigende neza. Imana ibahezagire.